hindura uhinduke wubake, hindura uhinduke wubake, hindura uhinduke wubake. Mugire mukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango mushikirizwa na PapaBienaimé inshuti y'imiryango biciye ku nsamirizi y'ivyiza vy'i Burundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Ndaramukije abakunzi b'insamirizi n'imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi. Je tuvugana ni PapaBienaimé-PapaDesCouples, amis de famille, inshuti y'imiryango. Ndi hano ndabashikirize ikiganiro c'ingo n'imiryango. Hindura uhinduke wubake, hindura ingendo uhinduke ingeso, wubaka urugo rw'ubwiza, ku ruhara rw'umukenyezi mu nzira y'umusaraba. Burya abakenyezi bakoze ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo Yesu ashike ku ntsinzi yiwe. Ni ibintu abantu benshi batazi, nivyo abanditsi benshi batandika ko mugabo iyo benshi bavuga inzira y'umusaraba bumva abantu bayigizemo uruhara. Akenshi nivyo umukenyezi yamye akumigwa mu bintu byose. Mu bintu byose umukenyezi yamye atavugwa. Be mwari muzi yuko kuba umukenyezi adafise ijambo ntivyavuye ku Mana, bifise aho vyazananye. Niyo mpamvu uyu munsi nk'abantu twizera ijambo ry'Imana dukwiye kwirukana ikintu cyose kitava ku Mana, hanyuma tugahindura, hanyuma tukubaka ingo z'ubwiza. Reka tuce tuvuga ibintu bitatu bigaragaza aho ugukumigwa kw'abakenyezi kwazananye, kandi ivyo bintu byose gitangaje byanditse muri Bibiliya. Hari hano hatatu tuza gusanga havuye ugukumigwa kw'abakenyezi. Mugabo siko Imana yabiremye, bifise aho vyazananye. Twagomba tubone ikintu ca mbere, aho tubona bwa mbere na mbere habaho umugabo kuganza umugore. Icambere twovuga ni icyaha. Igihe Imana yaremye umugore ikarema n'umugabo, icyaha kitaraza mu isi, umugabo ntiyaganza umugore n'umugore ntiyaganza umugabo. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga hariya mu gitabo c'Itanguriro igice ca 3 umurongo wa 16, Adamu na Eva bahejeje kurya ca camwa. Kimwe mu majambo yabwiwe umugore, yabwiwe ati wewe uzohorana inyota y'umugabo wawe, ngo kandi nawe azokuganza. Bisigura yuko Imana yabibwiye umugore, siyo yabishinze. Imana siyo yashinze umugabo kuganza umugore. Mugabo yamenyesheje umugore inyuma yo gukora icaha ibizokurikira. Muvyumve neza, si Imana yabishizeho, mugabo ni icyaha cyabishizeho. Ni nka kujya k'umucamanza. Umucamanza iyo abwiye umusuma ati wewe bivanye n'icaha wagiriwe cyo kwiba uzohanishwa igihano kinganuku, uryo mucamanza siwe abahanye umusuma, mugabo abamumenyesheje ibizokurikira inyuma y'icaha yakoze, yikosa yakoze. Rero n'Imana yabwiye umugore ati umugabo wazokuganza. Mu yandi majambo, icaha mwakoze ingaruka mbi zaco nuko umugabo azoganza umugore. Ubwo bwa mbere siko vyari biri. Ico ni cyambere. Abantu benshi bakunda kuvuga tego umugore niwe yazanye icaha, mugabo akenshi usomye muri Bibiliya neza ugasoma ivyanditse uzosanga ahubwo umugabo niwe yazanye icaha, kuko niwe yahawe isezerano n'Imana. Aho Imana yamubwiye ati niwajya kuri iki camwa uzopfa ntakabuza. Imana yabibwiye umugabo. Niyo mpamvu tubona yuko umugore ahejeje kujya kijya camwa nta kintu na kimwe cyabaye ku isi. Umugabo yagishize mu kanwa gusa, ako kanya nyene ngo bica bigaragara yuko bari gusa. Isigura yuko umugabo niwe yacumuye ku Mana. Bibiliya ibivuga hose ngo Adamu wa mbere yazanye icyaha, Adamu wa kabiri azana ubugingo. Bavuga Adamu ntibavuga Eva. Niyo mpamvu Imana yabivuze gutyo, ivuga ati nubwo kubw'igikorwa mwakoze kibi kitanshimisha, ingaruka mbi nizi.
Ica kabiri kitwereka aho umugabo kuganza umugore vyazananye ni kubami. Murabona isi ifise ukuntu yubatse, kandi kuva isi ibaho hamye hariho abatware, abami, abantu bari hejuru y'abandi kandi bafise ijambo ku bantu benshi. Abo bantu ijambo ryose bavuze ryamye rihindura ubuzima bw'isi gushika n'uyu munsi. Niyo mpamvu uyu munsi hari ibintu tubayemwo, hari ibintu dukora mugabo tutazi iyo vyazananye. Benshi rimwe na rimwe bakibaza ngo vyavuye mu ijambo ry'Imana, mugabo atazi aho vyazananye. Hari ibintu vyashinzwe n'abantu kandi apana abantu bubaha Imana. Aha rero twovuga ngo usomye nko mu gitabo ca Esteri, urabona mu gice ca mbere uhereye ku murongo wa 11 gushika kwa 22 niho usoma inkuru y'umwami. Yari umwami ico gihe ca Esteri, yari afise umugore yitwa Vashiti. Ico gihe uyu mwami yakora ibirori buri mwaka, ku mwaka yakora ibirori vyo kwerekana ububasha n'ubwiza bw'ubwami bwiwe. Uyu mwami yitwa Ahasuwarusi aca atumako umugore wiwe yitwa Vashiti, ati muzana umugore wanje w'ubwiza, hanyuma ndamwerekana imbere y'abantu, abantu bose babone umugore wanje. Vashiti bamuhamagaye ati itaba umwami akwerekana imbere yabo arongoye. Ikintu gitangaje kandi gikomeye nuko Vashiti yanse. Sinzi impamvu Vashiti yanse, Bibiliya ntacyo bivuga ko, muga Bibiliya ivuga gusa ko Vashiti yanse kwitaba umwami. Kumbure hari izindi mpamvu. Hajya umugore arinze ahitamwo kugarariza umugabo wiwe, burya habari ikindi kintu cinyegeje inyuma yabyo. Niho Vashiti yanse, umwami arashavura, aca hamagara abahanuzi biwe bamwegereye cyane kandi bamenyereye ingene ibintu nk'ivyo bigenda. Niho ico gihe bamubwiye ati mwami, iki gikorwa umugore wawe akoze ni igikorwa kidakoreka. Atahubwo mu moko yose, mu gihugu cyose, aho hose urongoye, iyi nkuru bakazoyumva ko umugore yanse kukwitaba. Ati nta mugabo n'umwe azosubira kugira ijambo imbere y'umugore wiwe. Umwami aca yandika ikete agikwiza mu moko yose, mu bihugu byose arongoye, avuga ati umugabo niyiganze mu rugo rwiwe. Ayo n'amajambo yavuzwe n'umwami, kandi bica biba uko nyene. Umugabo acatangura kwiganza. Dasubiyemo, ntivyavuye ku Mana, mugabo uko vyakwiye mu isi yose, uko vyakwiye mu bihugu byose, umugabo nyene yaciye aguma yiganza. Nagomba mvuge aka kantu, burya kwiganza mu rugo, umugabo yiganza mu rugo ntashobora kuganza urugo rwiwe, kuko kwiganza ni ukwiyobora, kwiganza ni ukwitwara we wenyene, kwirongora wenyene. Mugo umugabo aganza urugo rwiwe, aganza abo arongoye, abo atwaye, abo Imana yamuhaye, akabarongora neza. Rero uyu mwami yavuze ngo umugabo niyiganze mu rugo rwiwe. Ivyo bica vyamamara isi yose aho umugabo yiganza, muga ntivyavuye ku Mana, vyavuye ku bami. Ikindi kintu ca gatatu aho tubona isoko y'umugabo kuganza umugore wiwe, naho tubibona ku bantu, vyavuye ku bantu. Burya abantu bafise ukuntu batahura ibintu nabi, bakaca babibaho nabi nyene. Usomye mu nkuru dusanga mu gitabo ca Luka cece 9 uhereye ku murongo wa 10, igihe Yesu yagwijije udutsima 5 n'udufi 2, niho tubona yuko Bibiliya ivuga ngo yagaburiye abantu 5,000, ngo abagabo gusa 5,000, ngo abagore n'abana batari. Uko guharura kw'abayuda
impamvu bataharura abagore n'abagabo, abantu benshi bibaza ngo nuko babakengera, nuko Imana yakengereye abagore n'abana. Oya, usomye mu gitabo cyo guharura niho ubona yuko Imana igihe yabwiye Mose ati harura abantu, yamubwiye ikintu kimwe, atuharure abagabo kuva ku myaka 20 kuduga. Impamvu ni imwe, ngo bashoboye gutonda urugamba bakaja kugwana. Mwumve neza, Imana yabwiye Mose aharure abagabo bashoboye gutonda urugamba, kuko muri ico gihe cyabo abagore n'abana ntibaja mu rugamba. Ati uharure abagabo bashoboye gutonda urugamba. Niko Imana yabwiye Mose. Hanyuma uko vyagiye bibandanya mu Bayuda, baciye bagumana muri bo. Ati ko Imana itatumye Mose guharura abagore, ngo nuko yabakengereye. Ico ni kinyoma atana hamwe cyanditswe, mugabo cavuye uburyo abantu bagiye batahura ibintu, urunganwe rugenda ruha urundi, bituma abagore batagira ijambo mu Bayuda. Ivyo bica bikwiragira mu mahanga yose, mu bihugu byose. Mugabo siko Imana yabiremye. Imana yasabye ko badaharura abagore n'abana kuko badashoboye gutonda urugamba. Mugabo tuvyumvireho, hari abandi bantu b'igitsina gabo batigeze baharugwa, Abalewi ntibaharuwe, kandi n'abagabo. Mbega abana bato b'imyaka 10 b'abahungu, mbega bose abagabo bari mu nzira? Mugabo abantu bagumanya ku kantu ko gukengera umukenyezi, bagumanya ku kantu ko gufata umukenyezi nkaho Imana ntimuzi. Ico ni kinyoma kidafise ahantu namwe cyanditswe mu ijambo ry'Imana. Mugabo ukuri nuko Imana ntigeze irema umugabo imutandukanije n'umugore imbere yayo. Bibiliya usomye kuva ku ntango gushika ku iherezo, ubona yuko Imana kwibona umugabo niko ibona umugore. Paulo yavyanditse neza, avuga ngo imbere y'umwami wacu nta mugabo nta mugore, twese turabaraganwa na Kristo. Uko Imana yakoresha umugore niko Imana yakoresha n'umugabo, kuko uko Imana ivuga umugabo niko ivuga n'umugore. Uretse yuko ari vyaremwe bibiri byoba bifite ico bitandukaniyeko, ariko Imana umuntu wese mu hagaciro kamubereye. Tugomba tuvuge abakenyezi bagize uruhara mu bikorwa vya Yesu Kristo. Tuvuge uruhara rw'umukenyezi mu bikorwa vya Yesu Kristo. Yesu Kristo afise icamuzanye ku isi, afise uburyo yagikoze, hama afise n'uburyo yakirangije. Aho hose dukeneye kubona abakenyezi bagize uruhara rukomeye cyane muri ico gikorwa cy'umusaraba, kuko abakenyezi ndazi yuko mu mpera z'iki kiganiro uraza kumva neza ko iyo hataboneka umutima w'umukenyezi mu bikorwa vya Yesu ntiyari koroherwa. Ibi ndabibabwiye nka papa bien-aimé, inshuti y'imiryango. Ndavuga umukenyezi wa mbere umuntu wese yo mwibaza, ni umukenyezi yitwa Mariya. Mariya ni umukenyezi udashobora kwirengagiza kuvuga igihe cyose uri kuvuga Yesu. Mariya ni umwe mu bakenyezi bibitangaza, mu bakenyezi b'intwari bemeye ubugombe bw'Imana batabajije impamvu, badasavye n'ivyemeza vyinshi, batagize n'amatohoza. Mariya impamvu yahiswemwo n'Imana ibizi. Mugabo uburyo yakiriye ubugombe bw'Imana agatwara umwami Yesu mu buryo budatahuritse, nawe ubwiwe adatahura, ico ni kimenyetso kimugaragaza ko ubutware. Mariya mu bisanzwe usomye neza igihe Imana yamuhisemwo, ivya Mariya vyavuzwe mu itanguriro. Burya Mariya igihe yasaminda sico gihe yiyumviriweho, mugabo mu itanguriro Adamu na Eva bagikora icyaha, umuntu agikora icyaha, Imana yabwiye inzoka ati
mu ruvyaro rw'uyu mugore. Ndasubiyemo aka kantu mukumve, ngo mu ruvyaro rw'uyu mugore, apana rw'uyu mugabo, kuko uyu mugabo impamvu Imana itamuvuze ko nuko yamuhaye amasezerano hanyuma arayarenga ko yamubwiye ati ntujye kuri iki cyamwa kuko uzopfa. Muga umugabo yarabirenze ko, kuko kwisi hari ivyaremwe bibiri byonyene, umugore n'umugabo. Icyaremwe cya mbere ari umugabo, ko yarenze kuvyimana yamubwiye, Imana icitanga isezerano rya kabiri. Mariya ni intwari, Mariya n'umukenyezi, umwe mu bakenyezi b'intwari ba mbere muri Bibiliya, kuko yemeye kubyara umukiza kandi akemera ubugombe bw'Imana mu gihe adatahura ibyo ari byo. Mariya ni intwari, we n'umukenyezi wa mbere yabaye intwari mu gikorwa cy'umusaraba. Biciye kuri we Yesu yaraducunguye, biciye kuri we yemeye ubugombe bw'Imana. Uyu munsi turabidegembya. Mariya agumana iteka ryiwe nk'umukenyezi w'intwari muri Bibiliya, yashoboye kwemera ubugombe bw'Imana, aca budushikana ko twese. Reka tuvuge abandi bagore babaye intwari. Aba rero n'abantu batavugwa cyane muri Bibiliya, n'abantu nta na hamwe uzobasanga muri Bibiliya, mugabo ukutavugwa kwabo ntikwabujije ko igikorwa cyabo kiba igikorwa cy'ubutware. Nagomba mvuge cyane ku ntumwa 12 za Yesu. Muri zijya ntumwa 12 mwari muzi yuko atamuseribateri yarimo, nta museribateri yarimo. Bose bari abagabo, bari bafise imiryango, bari bafise abagore, bari bafise abana, bari bafise abo bavukana, abavyeyi, kandi abo bose bakora ijoro n'umurango kugira ngo bashobore kuronka ico baha umuryango wabo. Aha turashobora kuvuga nka Simoni Petero, murabona ko yaroba ijoro n'umurango agira ico aronka aha umuryango wiwe. Bari bafise imiryango, bari bafise abagore, bari bafise abana, bari bafise ubuzima nyene babayemwo nk'ubu twese tubayemwo mu miryango yacu. Mugare ikintu gitangaje, Yesu acaza ati wewe Simoni Petero, heba ivyo urimwo unkurikira, zokubwira umurovyi w'abantu. Nimwiyumviye umuntu afise umuryango, umuntu afise abana, hama mubwiye ngo heba akazi kawe unkurikire, nzokubwira umurovyi w'abantu. Aha umengo twoca twiyumvira aka kantu ati mbega Yesu ntiyigeze agirira imbabazi abana ba Simoni Petero, ko azi neza ko aba bose babeshejweho nawe, hanyuma akaba mubwiye ati nkurikira. Mbe yibaza ko bazobandanya babaho gute? Ako kantu sinzi yuko mushobora kukiyumvira. Rero twumve yuko abagore 12 b'intumwa 12, aba bagore ndashaka kubavuga ko ntibavugwa muri Bibiliya, nta numwe azi n'izina ry'umwe. Aba bagore n'abagore b'intwari. Hari abantu bazi ati mbe ni kubera iki Yesu yahisemwo abagabo 12 atigeze ashiramo umugore. Impamvu Yesu atahisemwo abagore, yahisemwo abagabo gusa mu ntumwa ziwe 12, nuko yari afitiye icyizere abagore basigaye mu ngo. Yesu arizeye ububasha n'ubushobozi yaremanye abagore, yuko umugore afise ububasha bwo kuguma akora ibikorwa by'urugo byose naho umugabo wiwe yoba atari hafi, kandi byose bikaguma bigenda neza. Abana bakaguma biga, abana bakaguma baronse ico bafungura mu gatondo, saa sita no mwijoro, abana bakahabwa indero nziza bari kumwe n'umugore. Ariko Yesu we niyo mpamvu yahisemwo abagabo 12, kuko yari afite icyizere abagore 12 basigaye muri uyo muryango bavuyemwo. Niyo mpamvu Yesu ico kintu yagikoreye ko nk'Imana yabaremye kandi ibazi umwe wese ububasha bwiwe
n'ivyo ashoboye. N'abagabo barashoboye kubikora, mugabo abagabo tureke kubeshanya. Abagabo bafise ikibazo cyo gutunganya ibikorwa by'urugo byose mu gihe atamugore arimwo. Ndiko ndabaha ukuri mutari muzi. Aba bagore 12 n'imiryango yabo n'abana babo iyo baja kwitwarira Yesu, ivyo vyari ibintu byumvikana. Nta mucamanza n'umwe n'uyu munsi atoca urwo rubanza nk'uko we uvyumva. Nuko Yesu yari gufatwa agahanwa, hanyuma igikorwa ciwe cyo kuducungura kikaba gihereye ngaho. Mugabo aba bagore nta hantu namwe tubona n'umugore n'umwe w'intumwa n'imwe yagiye kugora Yesu ngo kubera umugabo wiwe canke kubera ko atamuhaye akarasiyo. Nta n'umwe. Mugabo bose tubona yuko Yesu Kristo niwe wenyene yashoboye kubimenya nk'Imana, akamenya ubushobozi butekeye muri bajya bagore, akamenya yuko nubwo aba bagabo no batwara nkamarana nabo imyaka 3 bakigura igikorwa c'Imana, ubutumwa bwiza, aho basize abagore ndahafitiye icyizere ko atakibazo na kimwe kiriyo. Yesu yiyumviriye nk'Imana, andiko ndabaha ivyiyumviro vy'Imana kubera aba bakenyezi bafatiye runini Yesu. Ni ikiganiro cingo n'imiryango, hindura uhinduke wubake, hanyuma umenye yuko umukenyezi wawe afise ububasha nyene wewe udafise. Reka tubandanye kandi dusozera ikiganiro cacu c'uyu munsi. Nagomba nsozere mvuga ati nk'uyu munsi onsubiza inyuma gato akantiza barya abagore nka 12 b'intumwa 12, ndafise ibibazo nobabaza. Hari ikibazo ca mbere je nobabaza ati mwavyakiriye gute mubonye abagabo banyu badatashe bakurikiye Yesu? Nimwiyumvire, ifata urumugore hanyuma umugabo wawe agiye ku kazi ama ntatashe ngo yakurikiye umugabo yitwa Yesu, hanyuma ukaca wicara ugatekereza ukabandanya ubuzima bwawe, ntuje no kugora uyo mugabo yitwa Yesu. Murumva ko aba bagore bihanganiye byinshi. Ikibazo cya kabiri no babaza ati gute mwatunganya ibikorwa by'urugo byose abagabo banyu badahari? Murumva ko aba bagore, aba bakenyezi bari abantu bashoboye kubyitwaramo neza, ahubwo hakwiye kwandikwa igitabo kivuga imiryango aba bakenyezi 12 b'intumwa 12. Ikindi cya gatatu no babaza mbega abana banyu bababajije ati mbega ba papa arihe ko tutamubona, mbega mwabishuriki? Murumva ko aba bagore aba bakenyezi ntibari borohewe, mugabo ibibazo byose barabikemuye batagiye kugora Yesu ahantu yibereye n'intumwa. Mwibuke yuko zijya ntumwa 12 zamukurikiye imyaka 3, hanyuma ntizagejeje ngaho, ahubwo zace zibandanya igikorwa cy'ubutumwa bwiza gushika twese uyu munsi dushikiriwe. Mwumve yuko batasubiye kuboneka mu miryango yabo, ariko imiryango yabo iriho na bugingo n'ubu hari ababakomokako, kubera yuko hariho abakenyezi b'intwari bagumye mu ngo bagafata ibikorwa by'urugo, hama bakareka abagabo babo baje kwitwararika iby'ubwami bw'Imana. Ni hubaho abakenyezi, ni hubahwe intwari z'abakenyezi. Burya umugore w'ubwenge birivuga ngo yubaka urugo rwiwe. Ndazi yuko ibyo tuvuganye byose muri iki kiganiro hari ico bihinduye mu buzima bwawe, hari ico bizanye gishasha mu buzima bwawe. Nimbura umugabo hariho ukundi kuntu ucibona ibintu, nimbura umukenyezi hari ukundi kuntu ucibona ububasha butekeye muri wewe. Nagomba nsozere iki kiganiro cacu uyu munsi abanshimiye cyane abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika kwiherezo. Abanshimiye abari kuri Facebook muvuga ama commentaire
kandi musangize n'abandi iri jambo ngo ribashikire. Ubaze ikibazo cyose ugomba canke ugira icyo ubivuzeko, abari kuri YouTube ntimutinye kugira subscribe kugira ngo muzokwame mukurikirana ibiganiro by'insamirizi kabani mbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi. Hindura uhinduke ubake. Hindura uhinduke ubake. Hindura uhinduke ubake. Mwajije gukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango, ariko mushikirizwa na Papa Bienaimé, inshuti y'imiryango, biciye ku nsamirizi y'ivyiza by'u Burundi, ikaba n'imbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none.